ibisasu vyaguye mu mazu y'abantu boba barabinyegeje. Urakoze umuntu yabajije ico kibazo agize neza cyane. Ni kakamo twatera. Umuntu wese azi yuko hariho igisasu caguye mu rupangi iwe canke ahantu hanyegeje ntahore. Agahora ngo arakibitse nta muhinga wavyo ndabizi ariho mu gisivili. Gishobora kumara umwanya kikarindira akazabona kimusabiyeko. Kuko bene ibi bifise abahinga. Naje sindi umuhinga wavyo. Ubwo ndazi ingene vyitwa. Ndazi n'ingene bikoreshwa. Mugabo ndakibonye haje naje ntaco negura. Hagize uzompamagara ngo nza kwimutegura. Hariho abandi babi nonosoye. Nca ndamutuma ko naho coga iwanje. Cangira nti ntihagire gukora ko ngaca nguka. Rero uwoba yakibitse yikwege ikara mu gashamba. Ko ntaca cyo gikoza. Atari uko gusa gishobora kumuhitana kigahitana nabiwe. Rero mudufashe gutera kama bumve ntihagire uwugira sindabibazwa, ntihagire uwubi ntagondwa kuhona igihugu cacu turagikunda twese kandi dukunda n'abarundi bose. Umuntu azi canke yabonye igisasu kitaturitse mu rupangi we canke mu nziwe ko numvise hariho nishaguye mu modoka batubwiye bati y'umudokteur bati ingo twace turugikabaza kugikurana yaciye afukara reka niyo modoka ntiyasuye kuyijamo niko bimeze.